kubera iki abakobwa cyane cyane bari mu vy'imyidagaduro ata mukobwa nibake bamara une semaine batavuze turakeneye abadiaspora kubera iki je mbwa nturabinyumva ko umaze kubinyumva ko nkene mu diaspora ni ujyambere tuvuganye we ntavyenze ariko la plupart abwo turakeneye abadiaspora ni kubera iki okay biravana n'uburyo babivuzemwo hari abashaka kuvuga ati turakeneye abadiaspora kuko babo bafise amafaranga bashire mu bikorwa biriko birakogwa mu Burundi bashiremwe imitahe kuko pese babo baronka amahera kandi urumva muri bino bintu haba hakenewe ibintu by'uburyo donc barashaka gufasha kugira ngo ibikorwa bya bitera imbere usaza uri romantique none ko ariko wiyita nibaza ko nabandi babizi kiretse naje n'abandi nk'umiri romantique kandi anzu nyemeze kuri romantique yakanye meze kuri romantique ndirimbe that's uburyo bwa reka je mu kibanzo cy'abandi bahungu jewe shasho romantique mvuze ni kadonda gukunda washimishira ngo iki nishura kurura koza cyane mako hetsagira umugisha Erega hari umuntu ashaka kuba kubwiye ngo aragukunda ugasanga wowe bitahuye ukundi hari gushaka kumbwiye ko nkunda kubera ko ukunda that's ingene acting cyangwa ukundi Egoni kabiri gatanu indwi cherche romantique de sociable of creation the one and only around the world is known as umwagazi w'Imana le voyageur qui franchit les frontières sans passeport nizere ko mumeze neza nanje aho ndi meze neza ndashima twe no mu photographe wacu wa Bishop TV bita Bikori turabandeye ibigene biri jani ni dagaduro aho uno musi twagendeye Warubiz Move canke Warubiz Company canke Warubiz TV aho sinzo baduhereza ama filme atandukanye kumwe murabibona muri mwanya nkaba ndi kumwe n'umukinyi wa filme ariko no gushira habona TV yitwa 3 Girls TV akavido kace kuri Warubiz nizire ko mgiye kumenya vyinshi bitandukanye biciye kuri Bishop TV kandi kumwe no bita cadeau n'ayandi mazina menshi muza kumenya umukobwa ameze neza akina filme neza nibaza ko muri interview muza kubona yuko avyifatamwe neza mu gisata cy'imyidagaduro ndetse no gukina filme cadeau turabaye ikaze kuri Bishop TV murakoze cyane shasho usaza uri romantique none ko ariko wiyita nibaza ko nabandi babizi kiretse naje n'abandi nk'umiri romantique kandi anzu nyemeze kuri romantique yakanye meze kuri romantique ndirimbe that's uburyo bwa reka je mu kibanzo cy'abandi bahungu jewe shasho romantique mvuze ni kadonda gukunda washimishira ngo iki nishura kurura koza cyane mako hetsagira umugisha Erega hari umuntu ashaka kuba kubwiye ngo aragukunda ugasanga wowe bitahuye ukundi hari gushaka kumbwiye ko nkunda kubera ko ukunda that's ingene acting cyangwa ukundi ingene metse apana ngo rundi rukundo wo kuvuga ngo iki urashaka gukunda umuntu juste ko kungena metse ya mpamvu rero igikuru no gushima ko umuntu agukunda kugiga ikunda n'ivyo gushimwa sivyo nawe urakunze ikuraba gusa urakoze navyumvise meze neza cyane bavuga ngo meze neza abanga mugabo ngatari so n'umuvuga mu izina sinzi ko mama nabo cyangwa ko bakuba kuno bimeze ariko mu donda kadukana gutse kuri Bishop TV nibaza ko ariko naho nyene bimeze ariko nubwo ari kumvuga nta kibazo ariko nubwo utamvuze kandi mvuge je nitwa cadeau ravelle niyo mazina abantu benshi banzi ko ndinayo nkoresha ku réseaux sociaux yanje ego kawoze nka cadeau cyane cyane ego ameze gute ndashima Imana cyane gute nawe safi amaso ni sa nta nagira ubwoba muravye nk'uko kubera ariko sindabantera ubwoba je mumbeshe cadeau byifashe gute mu bijyanye n'imyidagaduro yawe duhereye muri film je novuga ko shima Imana namwe ngeze ko ndashima Imana n'abantu bakenya bamwe bagenda bamfata mu mugongo batuma ngera ahantu ngeze ego navuga kandi ko ibikorwa bya ndiko ndakora bibandanya donc bijanye no muri cinema vyinshi bagiye kubibona ego nuko vyifashe nuko mpagaze tubahe iyindi kazi kandi kuri Bishop TV mbega cadeau mu buzima busanzwe n'umuntu ameze gute
cadeau mu buzima busanzwe n'umuntu ndakunda kuryoherwa ndirinda ibintu bimbaza sinkunda stress ni gusohoka ni gutembera no si gusohoka gusa urashaka kugenda uri muhira utasohotse donc sinkunda ibintu bingora vraiment sinkunda ibintu bintera umubabaro kenshi ndavyevita kandi sinkunda gushwana niyo mbonye umuntu agomba kuzana ibindi bintu je ndemera ngatsindwa kugira ngo nihe amahoro mu buzima busanzwe umuntu akunda kumviza indirimbo umuntu akunda abantu umuntu akunda kuyaga umuntu akunda gutwenga nivyo okay umuntu ari romantique muri make shasi cyane bazavuga ngo dubusoda byakwe turashaka kumenya mbega mwatanguye gute ibijanye no gukina film bijanye no gukina film ko nabitanguye novuga byatanguye mu ndoto kugira umuntu wese ibintu byose akora bihera kwanza mu ciyumviro byatanguye mu ciyumviro mu ndoto et puis narakina nk'abandi bose mu mateatre iki hamara maze gushikira Bujumbura maze kumanuka naragerageje ingene no shobora gushikana ca ciyumviro canje ingene nashaka guserura ya ndoto yanje nabajije umukuzi wanje ndamubwira icyifuzo mfise nawe arambwira ati ndashaka gufasha ndaza umugwi witwara ubizi ndashaka kwakira ugatangura ukiga nawe gukina voilà niho natanguriye nta migwi myinshi nagiyemo ngo imbere canke iki niho natanguriye kandi n'ubu niho nkiri kandi banyakiriye neza voilà n'ubu nkaba nyene nkiri muri warubizi cadeau biciye kuri warubizi page yabo ya Facebook muruka kwerekana yuko mugiye gushira habona television yitwa 3 Girls TV mbega nayo byavyifashe kuti vyayo nta vyinshi komanda yivuge ko ariko ni bikorwa muzobona mu misiza uko nyene mubibona nkuko muvyumva no mwizina ryayo n'abakobwa batatu twishize hamwe kugira ngo nyene tugire ikintu dushira hamwe donc muzobibona vraiment ni ikintu ciza cyane tubasaba kandi ko muzodushigikira twagishira habona nubwo biruko nko ka video niwo uri kuragaragara cyane ariko mwavuze ko abakobwa batatu hariho babiri tutabona mbega nabo baba bari hehe kubera ko abandi twabaye turabagira ibanga ariko nabo muzobabona kugira bigira ingufu zisanzwe naganda meshe ko muri abo bakobwa batatu nije ndi hasi abandi nibikomangoma muzamura bo hari ukuntu sinzi ko bari muri ariyo nzira bya birimo kubera ko tuduzi ko hariho umukameraman no gukora montage mbega abo bandi babiri bari muri bindi bisata byo kutagaragara cyane abari mu gisata cyo gushiramo uburyo hama naho gakora ibikorwa bon bose twese tuzomenyekana niba hatangiye kumenyekana jewe no kuvuga abandi nabonye bafise andi maposte ba okipa ariko navyo muzobimenya byose cadeau turashaka kumenya mbega muri 3 Girls TV nibihe bishasha mugiye kutuzanira muzigiye dushikiriza ivyerekeye iki muri rusange donc nana bivuze nta byinshi ndabivugako ariko content izocako ni nahantu nyene abigeme tuzogaragariza impano zacu cyangwa ubushobozi bwacu nahantu nyene tuzokura impanuro zigiye zitandukanye kandi nahantu hazokwerekana ukuri mu gihugu ukuri abantu benshi nyene hari ukuri ugenda kwinyegeje ntaho tumenyera ukuri yego bisigura ngo abahungu tuzobabona ku mbuga ntituzohonyera kuri mugabo kuri TV ntuzojako muzojako mugabo nabskara abakobwa bazokwidagadurira donc icyo ndavuga we ndashaka kuguzogutumira sivyo mugabo nze kuvuga by'abakobwa mugabo ndashaka kukweza mu bijanye na journalisme yiwawe ariko ico nzo kwifocusinga ko cyane bigeme ariko kandi no mu buzima busanzwe kuba yitiriwe abakobwa batatu kuvuga ko uzovuga iby'abakobwa gusa ahubwo nuko abakobwa batatu aribo bishize hamwe kugira bakore ico kintu bavuga ngo umustar abari umuco canke abari tarembere y'abandi ushaka kuvugira n'abandi biravugwa ko mu buzima bwa misi yose umukobwa afise nk'abakunzi batatu ngo umuha amahera ngo musohokana ngo n'ubundi itize ko azoba uwo mugambi mbega vyoba ari byo ku bwa cadeau vyoba ari byo jane aza ko ikintu c'abakunzi rero bivana n'umuntu hari umuntu ashobora kubagira n'abarenze abo batatu muga en principe batatu ntibabure ya nka muri abo bose nta n'umwe mfise umva yuko atari twese umva ko atari twese rero ni kuvuga hariho umuntu usanga arenza nawe baratubeshera abashaka abakobwa bameze neza bacahari wowe baza ko sheri bameze neza no kuvuga batavangana badafise ubwo bwoko bw'abasheri batatu bose batatu ni benshi muri film
vuga muri film tuje muri entertainment baratubeshera umukobwa ari muri entertainment n'umukobwa nk'abandi uretse yuko aba peut-être ari expose abari araboneka no kuvuga je niba afise ingeso bizoca ihinduka ngo niko yangiye muri film cyane niba afise ingeso nzoca ndayiga ngo niko yangiye mu gihe no banze neza ishanzanye hari abahinduka kuba baba bafise ikindi cabazanye ariko mu gihe uzi cakuzanye ugumura uwo waruriwe jewe niba narisanzwe bashafate nk'akaroro kagute narisanzwe ndi umuntu asabana sinca mpeba ngo ni kubera ngiye muri ivyo onye vya filme canke iki muse gufatanga umukobwa wo muri filme umukobwa nk'abandi kuva utangiye ukina filme mu kibano bakubona gute mu kibano novuga ko bambona neza hari abambona neza hari n'abatambona neza urazi ko mu buzima hari abantu babi donc bakubona nabi nakubona neza nubwo ugira gute nta muntu n'umwe ashimwe na bose donc mu kibano navuga ko benshi barambaza ibibazo bijanye n'amafilme mbega harya amajoro mutaha amasene yo mwijoro ibiki ariko ubajije burya bari sawa hariho n'abandi bibwira bagakonkriwa ubajije bari sawa ko bakeneye kumenya ukuri nuko turi mu gihe duhimirizwa gukora tukihangira imirimo kugira ngo dushobore kwiteza imbere mbega umwanya uri kurakoresha mu gukina filme ndetse n'uburyo ukuri kurakoresha uteze kuzobigaruza gute navuga ko deja ndashima Imana kuko hari byo amaze kuronka kuba uno musi ndiko ndaca kuri Bishop TV sikuvuga yuko nari guca ko inyuma y'imyaka 2 hetse kuvuga urunguka abantu urunguka connection kuko nk'ubu urashaka kugenda nk'ahantu kavuga ati ngiye nko gusaba service ugasanga wewe n'uwari imbere yawe araguhaye umurongo ati we n'ukuri ndakuzi nta gihumbi ifise ndaguhe ca bisi ariko reka ndagusedera umurongo uje imbere yanje donc urumva nico n'ikindi kintu umuntu akuramo gashaka guno mwatwe bwo ko Cadeau amaze kugaragara muri filme zingana gute filme amaze kugaragaramwo no yakoze shika kuri zine kwamaze kwamamara rumwe oya aho navuze nyene kugaragaramwo pana kuba mu principal oya kugaragaramwo sine apa yo gukina filme nazindi impano wiyumvamwo ufise impano niyumvamwo zindi hano ntizibura nko mu Queen video nko mu Vixen nko kuririmba izo gusa n'ibindi bitandukanye nayindi impano wumva uvuga ati ji impano irandimwe mugabo hari impamvu itaratuma nshobora kuyiexploiter iyo mpano rero niyo tuzogaragaza kuri 3 Guest TV muzotuba hagufu muzoca mubona iyo mpano twavuga yuko Cadeau yibona gute muri kazoza cyangwa ari karakora gute kugira ngo azoshobore kuba umukinyi wa filme w'icyamamare uvuga mu Burundi muri East Africa cyangwa ku rwego mpuzamakungu muri kazoza nibona ndi umuntu munini cyane nibona ndi internationale nibona nanje hariho abona gejeje ku ndoto zabo nkuko warubizi ngejeje ku ndoto zanje nanje nkabona ari abashaka kuba barageze ku ndoto zabo ko yaranjeyo kubera iki abakobwa cyane cyane bari mu vy'imyidagaduro ata mukobwa nibake bamara une semaine batavuze turakeneye abadiaspora kubera iki je muga nturabinyumvako umaze kubinyumvako Tuko ngene mu diaspora. Ni ujyambere tuvuganye we ntavyo ariko la plupart bwo turakeneye abadiaspora ni kubera iki Okay biravana n'uburyo babivuzemwo hari abashaka kuvuga ati turakeneye abadiaspora kuko babo bafise amafaranga bashire mu bikorwa biriko birakogwa mu Burundi bashiremwe imitahe kuko pezese babo baronka amahera kandi urumva muri bino bintu haba hakenewe ibintu by'uburyo donc barashaka gufasha kugira ngo ibikorwa bya bitera imbere hari n'abavuga ko bakeneye abadiaspora kuko bakeneye nk'abagabo canke nk'abagore par exemple mu buhe buryo rero muri ubwo buryo biri cebwo buryo bavuga turukeneye abadiaspora ariko ntibavuga dukeneye donc jewe buryo nkeremwe abadiaspora ni bashiremwe mitahe nukuri abiyumvamwo gufasha impano bafasha impano sivyo kandi ataco biteze hari abantu benshi usanga bagufasha kugira bashike ku bintu byabo byo bifuza ugasanga nk'ubu yazanye ibintu bya emotion urumva donc nosako pa umudiaspora wenyene n'umugwiza atunga wose bari ngaha mu Burundi canke n'ufise uburyo bukenya yumva ariko ko afise umutima wo gufasha impano yo gwaruka ashiremwo iyo mitahe kandi yizere
nubwo bizoteba bizokunda ubwo bizoteba bizokunda bunguke baronke ayo basohoye kandi ntiba profit ko nagasumye ba profit kuri oya nta muntu yemveste sadakeneye inyungu mu bisanzwe donc inyungu navuze bitegeye inyungu niko navuze nyene n'ubukwebuke bizokunda bizoteba ko bizokunda bitega inyungu y'amafaranga canke inyungu muri business gusa ivyo nshatse kwivuga kubera ko abakobwa nsharike bahura n'abantu bakaguprometa ibintu vyinshi kakubwira nyene akakwereka ingene gufite ibintu vyiza kakwereka ingene gufite nyene ma plan ya danje kumbe akeneye ko peut-être igihe yaza mu Burundi muzomarana nk'igihe canke iki ivyo sindavyanse murashaka kwivugana mugabo donc muvugane andeo uje gufasha ufasha umuntu hama niba ukeneye ibindi urukundo ruze nyuma kuko turaza abantu benshi neza aba manager babereye abagore nk'abantu basanga manager wa Bishop TV nuko tutamubona ugasanga ni umusheri wa shashu kandi ugasanga bikora neza ugasanga ntitica kazi ivyo nivyo sawa rero ivyo onye sinshatse kuvuga abadiaspora bose babafasha ntimunyumve nabi bagenzi banje sinari abadiaspora bose babafasha bafise inyungu bakeneye ariko ntiduharire ko abo bantu nubwo ari abo mu Burundi batabura siko birishashe mu gihe muramka mushize habona ibikorwa bya 3 Girls TV bigatanga gukora neza na neza mufadikanije n'ivya warubizi mbega muzohava mufadikanya gute ivyo bikorwa bibiri bon nimwamara twamara kwishira hagaragara mukayibona muzobona yuko 3 Girls TV ntirikore cyane yawarubizi ego ntirikore cyane yawarubizi donc umwanya wa 3 Girls TV urahari n'umwanya warubizi urahari kuko vyose novuga ko ari nk'ikintu kija kuba kimwe mu gusozera hariho abakobwa batandukanye bamwe bafise ubwoba bwo kuja mu myidagaduro cyangwa ukina filme bitewe nuko haro abakobwa bandi babona ko menga hari ingwane boba baza barahura nazo muri uyu mwuga mbega nakaye kagohe wabavunira niye mpano bahereza kugira ngo bashire ubwoba nabo bagaragaza impano yabo umukobwa afise ubwoba bwo kwinjira mu entertainment uwo mukobwa nibaza yuko atobaha agaciro impano yiwe niba wimvamwe impano niba wimvamwe indoto ufise ahantu ushaka kugera tsinda ubwoba avansa ivyo ashikwe n'uriya simakana babigushikire uriya niba vyaramugoye wowe bishaka gukunda kandi uriya niba vyarakunze ntuce uzuri suja bya cane bikorere kugira bizokunde ujya nawe niba vyarakunze yarakoze umuntu afise ubwoba rero ninjire kwanza abanza arabe kuko ubwo bantu bubura weza ko bubura mugumaze gushika kabona n'abantu beza basabana abantu bo muri filme vraiment abantu beza ni famille bakirana neza baratera inkuru ugabura kuvamwo kandi uramenya ko donc hari abantu bimvira ati je muri filme bazaca bandraga iki bajya bazompahora ruko biki umaze gushika murabona ko atari ko biri ntago ari ko biri oya vraiment donc tsinda ubwoba mukobwa tera imbere avansa ushigikira impano yawe akabazo ka nyuma mbega cadeau ndwahe mukinyi wa filme novuga ukura ko inspiration cyangwa wakwiye ko inspiration ha mu Burundi cyangwa ku rwego mpuzamakungu urwego mpuzamakungu ni Angelique Boye ni mu Mexicaine hama mu Burundi sasa rero mu Burundi fise sakariste vraiment ariko umukinyi novuga ko nemera ndakunda kurikirana ivyo gakura ko inspiration oui. Okay reka mvuga uwo nemera nkavuga nadmire ibikorwa vyiyo ndakunda cyane alvella ingena kina kubera ko numukinyi mwiza sinzi ko maze kora amafilme yiyo numukinyi mwiza arahindagurika kandi araberewe no kurira no gutwenga ego kandi araberewe n'ubusazi araberewe kumva ibintu byose bamubereye kusanze donc n'abandi bose bakurikirana na mimi mireille dukenana ari karire nawe ndamukunda cyane ingena kina neza ibintu bire emotionnel cyane n'abandi rero bagiye batandukanye abandi nyene batandukanye tubashimira cyane kuba mwaduhaye ikaze muri warubizi ndetse mukaduha n'ikiganiro kuri Bishop TV mbega nakahe kamubotera urundi gwaruka cyangwa wobwira ko badukurikirana ku vya 3 Girls TV ku vya warubizi ndetse no mu myidagaduro itandukanye biciye kuri Bishop TV
reka nabwo gushimira Shashu na kamera bari hari inyuma nuko benshi batamwibuka ndashimire cyane mwese timu yose ya Bishop TV ndayishimire kubona mwatwiyumviriye ko ni ikintu kinini cyane nshimire nawe ko barankurikirana abakunzi bacu abakunzi ntaho yagiye abakunzi bari ubizi mwese ndabashimire ndabasaba ko ndamudukurikirana mutagira kwa subscribe kuri Warubiz movie muraba icahishijwe mu partage n'agenzi banyu mwongere mukurikirana rero nibiganiro ibikorwa byose bica kuri Bishop TV yaba Facebook, Instagram, YouTube n'ibindi. Eko. Merci beaucoup. Mwakoze nawe. Reka ndabashimire cyane, shimire cadeau twakoranye ikiganiro, shimire namwe bw'umwadukurikiranye biki kuri Bishop TV, shimire n'umufotografe wacu bita Bikori, murabona ko ariko akora neza kaduhereza ama image asa neza. Amafoto mubona dupostinga ni bari kayadukorera. Ndabutse kandi yuko tumanda tubafasha kugira ngo muronke amasanamu meza haba ku mamanza atandukanye ama mariage amadote ndetse imanza zose muri rusangi turafasha ngo tubahereze ama video meza ndetse n'amafoto ameze neza. Ndabutse kandi yuko tubafasha kumenyekanisha ibyo muri ko murakora na cyane cyane mu kubasanga aho mukorera kugira ngo ibyo mukora navyo bishobore kumenyekana bishobore gushika kurundi gwego. Ndabasaba kandi kubandanya duteza imbere impano zacu dushigikira dukora amaboko mu mpuzu kugira ngo dukore kugira ngo je ndiko ndakora ntera imbere nawe gutera imbere twese dutera imbere maze duteze imbere igihugu n'imiryango. Murakoze cyane.